Abaturage b'u Burundi barasaba leta yabo gushyiraho icyunamo kubera urupfu rwa nyakwigendera Pierre Buyoya. Barasaba kandi gutahura umurambo we no kuwushyingurana icyubahiro cy'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yavuganye n'abanyagihugu bo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu. Twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane nuko cyane tuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Rero nk'abarundi byoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze nk'uwarongoye Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza ko gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yoba yagiye, je naco nabivuga ko mugabo ko biri kose uwari afite icyaha ntiyoba ari uwo gupfa, yogumaho hama agashirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo ntavyo. Nico gituma rero bizeye yuko nk'uwarongoye Burundi hazotegurwa nk'uko vyahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitavye Imana, hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababara uko n'Uburundi bwabuze kandi abarundi bose babuze. Niyumvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi cyane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye, kuko bavuga yuko yari antete yayo, niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu mamanza ibyo bamwagiriza. Rero yari afise byinshi azi, ni kuvuga rero apfuye tutabishaka, ko apfuye apfanye ukuri. Musa nuko nakuze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda cogenda kimuziko nk'umusoda nyene. Ikindi kintu cizana mwibukirako ni amasezerano y'Arusha yasinye n'imigwi yagwana haboneke amahoro. Naramubonye nk'umuntu w'umugabo. Ikindi umuntu yamwibukirako n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Yari umukuru w'igihugu, uko yakoze kose yaradukoreye, yarakorera igihugu. Nasaba yuko n'abatwara igihugu bibona bo nyene bimenya gene bavyifatamwo nabo nyene. Twasaba yuko igihugu cyo mufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza akamuhiteka nawe. Kumbura Imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi, turavuga ati Imana iramukijije. Ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko byabonekana kumenga aguma kurikiranwa aho yari, wabonekana kumenga nta mutekano. Ku bwacu tubona kumenga araruhutse. Ku bijanye nuko yitavye Imana ari nyuma y'igihugu, twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwa nyuma y'igihugu kiza gutaha hamwe mu Burundi, kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo, naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi, hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yaramvuka aho yakoze aho yatwaye, hakaba umuhanuro hakagira ico bavuga ku bijanye n'ubuzima bwiwe. Ko agiye akishije ku bibazo igihugu cyari cy'umuzira ko kuzokwishura, ntitunezerewe n'agatoyi, tubabaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishikira igihugu. Ko azi n'umuntu yarazi ko yahize ibintu byinshi, iyo duhaye umuco urabona ubutungane bwamaze kumwagiriza ko yuko ari afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu ndaremera icyoro. Jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri Jesse rubaye nyine rwashitse giturumbuka, ntitwari tugwiteze. Kuri ruratubabaje na cyane ko uyu mwaka wabayemwo ibintu bibi rwose, wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane abakuru bakuru. Rero uru rupfu turwakiriye nabi cyane ku ruhande rwanje, no kuri uru rupfu rurambabaje rwose, rurambabaje. Ego numva ari uko nabivuga, turababaye nyene. Yabaye umuntu akomeye cyane muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi, mbere n'ibindi bihugu. Urabona ko yizewe mu mabanga menshi. Rero turabuze, igihugu kirabuze umugabo w'injyamunyu, umugabo abushitse. Rero anje ndababaye. Ego niko twabidatiye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje. Ego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwona kuvuga n'ibibi byoba byaramuje kuko igihugu caciye mu ngorane
ingorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi. Ivyo rero twavuga nuko ibibazo byace mu Burundi jefe ya crise ku magoro z'amatora 88 harabaye ikibazo byifashe mu kwezi kubyifatamwo kuko ababikoze ntitwamenye baribo ntibigeze bahantu kuhamana mu 2023 naho nyine harabaye amakosa bamageze kuba mikrodate mugabo ntitwavuga ko ntitungana ubutungane bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengana. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Inkuru imaze kuba impamo umuryango wa Pierre Buyoya azibukirwa kuki azashyingurwa he. Umunyamategeko akaba n'impuguke mu bya politike Philemon Dushimire yabisobanuriye Pierre Claver niyo nkuru. Biragoye kuvuga cyane cyane muri iki gihe twari tuzi yuko kandi tubona yuko abatwara Burundi muri kino gihe batari bafise imigenderanire myiza na President Petero Buyoya. Dufatiye kubiheruka kuba vuba, President Petero Buyoya yaragejwe yuko yoba ari mu bantu bateguye bakanashira mu ngiro iganagurwa rya President Melchior Ndadaye, bituma aciga urubanza na sentare ndahinyuzwa y'u Burundi, urubanza rwo gufungwa umunyororo ubuzima bwose. Ivyo rero biraswereka neza yuko atabyendera myiza ihari hagati y'abatwara Burundi no munsi na nyakwigendera Petero Buyoya. Nibaza ko bitoroshe ko ahambwe mu Burundi, ariko kandi sinovuga ngo ntibishoboka. Umuryango ntuzoheza ukagena aho ushobora kumushingura. Mu bisanzwe ingene bimeze ibi vy'igihugu, iyo mu bisanzwe biraba igihugu bibazwa baba batwara igihugu ico gihe. Ku vy'ukuri nibo bafise ijambo rya novuga rya nyuma ku kwemera canke kutemera ko ikiziga ca nyakwigendera President Petero Buyoya yanga mu Burundi. Bavyemeye kumbere vyokunda, bavyanse ntibizokunda, ariko kandi n'umuryango wiwe ufite ijambo rikomeye kuko nawo ushobora no kudahitamwo gusaba ko aje guhamba mu Burundi. Rero bizovana n'ingene abo bose nadondaguye bavuganya canke bumvikanye. Maître Philemon, twavuga ko abantu benshi bazokwibukira iki kuri nyakwigendera Buyoya? Nibaze yuko jewe nk'umurundi canke umuhinga kuri cyane bya politike mu Burundi, nibaza ko Buyoya yagize uruhara rukomeye mu gutuma abarundi baganira ku bya demokarasi, na cane cane aho yafashe uruhara rukomeye mu kuzana politike bari bise y'ubumwe bw'abarundi. Aranorohereza abo anashaka mu gihe kanaka abamugwanya kuja mu biganiro bakaganira. Ivyo biganiro biranahava banashaka bivamwo amasezerano yarusha. Ayo masezerano yarusha nayo yari yahavuye ashikana banashaka no munsi abatwara Burundi ku butegetsi naho kumbure batayemera cyane. Ariko rero ntitona kwirengagiza yuko ku ntwaro yiwe habaye novuga nti n'amabi atari make, baba abantu bagandaguwe canke bamugwanya basinzikaje ubuzima. Ivyo navyo nyene mu kwibuka, burya umuntu iyo yibuka ntiyibuka vyiza gusa, ariko na bibi aravyibuka. Abantu bazonibuka ngira ngo ko yafashe ubutegetsi kabiri kose biciye mu gutembagaza ubutegetsi, ariko akaburekura atamurasa asesetse. Nkuko yakunda kubivuga nabo nyene akiriho, yavuga yuko gikomeye atari ingene umuntu afata ubutegetsi, ariko ari ingene umuntu ava ku butegetsi. Ivyo rero kuvy'ukuri jewe ku ruhande rw'iwanje novuga nti sinemezanya nawe ijana kwijana, kuko je mvuga nti byose birakomeye. Birakomeye ingene umuntu aza ku butegetsi, kandi biranakomeye ingene umuntu abuvako, na cane cane no munsi muri Afrika ko hari bita turazima manda ni wacu mu ncara habaye. Abantu bazomwibuka mu buryo bwinshi. Abantu bose ntashobora kubona co kimwe. Notanga akarorero kumbure nk'indege bavuga yuko ariyo yakoroye ico bita bombe atomique igihe mu Rwanda kabiri isi yose yari indege y'Amerika,
iyo ndege ikaba iri mu nzu z'ibukiro mu Budagi ku mugwa mukuru w'Ubudagi Berlin. Rero iyo abantu bava mu bihugu vya Aziya aho iyo bombe yatewe babonye iyo ndege bayibonamwo novuga ntibayibonamwo ikintu cabagiriye nabi, bayibonamwo igihume. Ariko abantu bava mu kindi gice c'isi aho ikindi gice c'isi ca Buraya canke ca Amerika catumye intambara inahagarara, novuga ntibayibonamwo urukiza rwose intambara yahagarara. Urumva biragoye kuvuga ngo abamwibuka nanjye hozo mwibuka ku buryo butandukanye. Uwo ni Maître Filemon Dushimire impuguke mu bya politiki ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi n'akarere, ari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine, yavuganaga na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Washington, ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abifuza gushinga imiyoboro ya YouTube bagomba kwiyandikisha kandi bagakora ku buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko. Hari abasanga ari ubundi buryo bwo gushaka kuniga ubwigenge bwo gutanga ibitekerezo. I Kigali, Eric Bagira ubusa. Ufatiye ku bikubiye mu irangashingiro ry'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda agenga iyandikwa ry'ibigo by'itangazamakuru bisakaza amakuru byifashishije murandasi, biboneka ko isobanura mpamvu ishingiye ku biganiro n'imyanzuro byavuye mu nama nyungurana bitekerezo hagati y'urwego RMC n'abakoresha umuyoboro wa YouTube yabaye mu mpera z'umwaka wa 2019. Aha bemeje ko kwandikisha imiyoboro yabo bigamije kugira ngo birengere ibyo batambutsa, cyane ko zikoreshwa n'abanyamakuru kugira ngo zigere ku bantu benshi hagamijwe kumenyesha, kwidagadura no guhuza abantu. Muri iyo nama kandi banzuye ko abanyamakuru bo mu Rwanda barushaho gukurikiza amabwiriza ngengamyitwarire n'andi mategeko. Ingingo ya 6 y'aya mabwiriza yo kwandikisha imiyoboro ya YouTube irareba ibisabwa muri rusange ushaka kwandikisha umuyoboro we, harimo ko umunyamakuru agomba kuba agaragaza ibimuranga ndetse n'ikarita yemewe n'amategeko. Ku munyamakuru Bwana John Williams afite umuyoboro wa YouTube uzwi nka Ireme TV, hari ibyo ashima muri aya mabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Cyo kuba hari amabwiriza agomba gukurikizwa cyangwa kubahirizwa mu gutambutsa ibitekerezo cyangwa gushyira amakuru kuri YouTube. Nibura kuba hajyaho inzira igaragaza ibitagomba kurengerwa, ibitagomba gukabya, ibitagomba kwangiza sosiyete, icyo nicyo kwishimira. Ariko nanone Bwana Ntwara agasigarana impungenge zishingiye ku ngingo zitandukanye zirimo igiciro avuga ko gihanitse gicibwa uwandikisha umuyoboro wa YouTube. Kugeza ubu biracyari amafaranga 50,000. Ari amafaranga kwandikisha 50,000, harababona nk'amafaranga n'ikiguzi kinini. Icya kabiri kikaba uburyo bw'ubugenzuzi, niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Si Bwana Ntwari gusa utari kwemeranya n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ku ngingo yo kwandikisha umuyoboro wa YouTube, ahubwo hari n'abandi babibonera mu ndorerwamo yo gushaka kugenzura buri kimwe mu buryo abantu bagombye gutanga ibitekerezo. Uyu wanze kumvikana kanasaba ko tumurindira umutekano arasanga ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Rege igihugu cy'u Rwanda umuntu wajyanye na Korea ya ruguru aho itangazamakuru indwara ya leta gusa, mbega ni nko kuniga itangazamakuru muri rusange nk'uko bisanzwe bikorwa. Hari nk'amaraporo ya Reporters Sans Frontières u Rwanda ruzapfa imyanya ya nyuma rugasakuza, kandi ibi byose bituruka kuniga ibitekerezo by'abantu nk'uko nguko. Muri rusange je niko mbibona, ibintu bagombye koroshya icyo bita social media ni ikoreshwa ku isi yose, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC, yavuze ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube babiganiriyeho n'abanyamakuru bayikoresha mu buryo bwo gutangaza amakuru. Bwana Mugisha avuga ko kubandika bizabafasha igihe havutse ibibazo kandi bikanateza imbere abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube. Ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'inyamukuru rimwe. Akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru ni professional bari accountable, biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kaje ka buri munsi. So nta kuntu rero waryoza umuntu amakosa yakoze utazi, kuko twagiye twakira ibirego by'abantu baturega bavuga bati cyane iyi yamvuze n'ibinini kandi sibyo, twashaka bitimenya aho tuyishakisha. So nubwo twagiye tugira ibiganiro by'ukuntu twaregister kubw'impamvu zo kunoza imikorere y'itangazamakuru iri kuri izi mbuga. Indi ya kabiri nanone ishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga n'uburyo yubahiriza amahame y'umwuga.
nubwo YouTube ifite polisi yayo nayo itandukanye n'amahame y'umugabo w'itangazamakuru. Naho ku bavuga ko ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo, urwego RMC ruvuga ko ibyo ari imyumvire yabo rutagira icyo ruhinduraho, ariko ko intego nyamukuru ari uguteza imbere itangazamakuru. Ababitekereza batyo ni abafite imyumvire bafite uko nahindura, ariko uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga. Nta kintu kirimo cyo kuniga, nta kintu kirimo cyo kubangamira, ahubwo ni ugushyigikira no kuriha ireme kugira ngo rikore neza. Ijwi rya Amerika ishatse kumenya niba hari inkurikizi ku bazasigara cyangwa se bazinangira ntibandikishe imiyoboro yabo ya YouTube, Bwana Mugisha yavuze ko abo bazajya bafatwa nk'abantu basanzwe ku buryo amakosa cyangwa ibyaha bakora bazajya babyirengera mu nkiko n'ahandi. Ibisubizo bya Bwana Emmanuel Mugisha wa RMC birasubiza kandi bigasa n'ibirema agatima abakoresha YouTube nka Bwana Kelly Rwamapera. Umuyoboro we wa YouTube Rwamapedia awukoresha mu buryo busanzwe utangiraho ibitekerezo. Numvise icyo gitekerezo numva ndakigaye rwose, ntabwo ari cyo. Bakaye bakomeze mu binyamakuru biki ibyo nta kibazo, ariko umuntu social media ye na social life ye ibintu yishyiriraho, nkanjye ubwanjye iyanjye ni comments ku ndirimbo z'abahanzi, ku bihangano, ishobora kuba ari n'ifoto nkavuga nti yashatse gusobanura iki, nk'iyo cyane yanjye kwijyana mu rwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ngo bagenzure kandi ntagifite nk'umunyamakuru, ndumva ari ibintu bigayitse cyane rwose. Kubireba usabwa kwandikisha umuyoboro we wa YouTube atari umunyamakuru asabwa gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu, ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye. Basabwa kandi kugaragaza kopi y'icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB gihabwa ibigo byanditse byemeye gukorera mu gihugu iyo ari ngombwa. Ijwi rya Amerika yabonye urutonde rw'abantu 90 bivuga ko bitabiriye inama hagati ya RMC n'abakoresha imiyoboro ya YouTube n'ibivuga ko bemeranijweho mu iyandikwa ryabo. Icyakora ababisesengurira hafi bo baravuga ko iyi ngingo yo kwandika imiyoboro ya YouTube ishobora kuzatuma u Rwanda rwongera kugaragara mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'uburyo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Igitaramo cya Noheli cyari giteganijwe kuri wa gatandatu n'iki kibaye uko byari biteganijwe kubera ingamba zo kwirinda COVID-19. Chorale de Kigali yagiteguye izaririmbira muri Kigali Arena, ariko hazakoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo igitaramo kigere kubo cyateguriwe. Jean-Claude Hodari ni Vice President wa Chorale de Kigali, araduha ibisobanuro birambuye. Twagiteguye kuva mbere hose, ariko n'ubundi hari kubera periode ya COVID byasabaga kwigengesera, ariko nyuma haza gusohoka amabwiriza atomoye avuga yuko ibintu byose bihuza abantu benshi bibujijwe kubera ko COVID yagiye yiyongera. Dusanga rero atari ngombwa guhamagara nanone abantu ngo baze dutaramane, tubataramire bahari begeranye. Turavuga tuti twubahiriza amabwiriza, tureke gutaramira abantu nyine bahari begeranye kuko amabwiriza arabibuza. None se birashaka kuvuga iki? Abantu bari bararangije kugura amatike yo kuza mu gitaramo muri Kigali Arena, bazaza ntibazaza, bizagenda gute? Ntabwo bazaza. Uburyo amatike yari yagurwaga kuri internet, ku buryo uwaguze wese n'uwishyuye ahita agaragara, no kuyamusubiza biroroshye. Ntabwo bari bamaze igihe kinini, hari hashize iminsi nk'ibiri bagura amatike. Tubihagarika rero bataraba benshi, ariko twababwiye ko tugomba kuyabasubiza biroroshye. Niba rero mwabashubije amatike, igitaramo cyo kizakorwa gite rero?
igitaramo rero cyo kuko n'ubundi tuba duhangayitswe no kubwira abanyarwanda Noheli nziza, umwaka mwiza, twakomeje kuganira na Kigali Arena ngo twabigenza gutenga ibyo twateguriye abantu tubibahe, noneho tubyumvikanaho ko tuzahamagara televiziyo zirimo n'iy'u Rwanda tukafata umunsi tukajya muri Kigali Arena nyine tukatarama, televiziyo ikabifata ikabiha abanyarwanda, ariko natwe mbere yo kwinjiramo nk'abaririmbyi tukaba twabanje kwipimisha tugatandukana dusigamo metero, twambara agapfukamunwa uko bisanzwe. Twasanze uko amabwiriza ateganya dushobora kuyubahiriza ntiduhamagara abantu, ariko ibyo twagomba kubaha tukabibaha kuri televiziyo. Ibyo rero turimo kubiganira kandi nabonye bimeze neza bikunda, kuko n'inzego zibishinzwe RBC, RDB, Police, Kigali Arena nayo bari en contact kimwe natwe, tubona ko amabwiriza batubwira kubahiriza byoroshye cyane rwose guha abadukunda ibyo twari twabateganyirije nubwo batazaba baje muri sale. Iyi zabibaye inshuro ya 8 mukoze igitaramo nk'iki mwita Christmas Carols. Abanyarwanda murabateganyiriza iki mu rwego rw'indirimbo zizabarima imitima muri kino gihe cya COVID-19? Uko tuzihitamo usanga zifite ikintu zivuze, zifite ubutumwa zitanga. Harimo twinshi rero twiza abantu bumva umutima nyine ugacya, zose hafi ya zose zituma umuntu wicaye hamwe yumva yishimye. Buriya dufite moto yacu muri Chorale de Kigali, nuko yanditse mu Gifaransa bavuga ngo la beauté du son pour la bonté des âmes. Buri gihe duhitamo ibintu kugira ngo ubyumvise wese agire ikintu kimukoraho ku mutima. None se abanyarwanda bazabareba bari wabo namwe muri Kigali Arena, wabifuriza gute iyi Noheli? Nababwira ko tubakunda cyane bikomeye, kuko nk'urugero ruto, ubundi twajyaga tubishyuza amatike bakaduha amafaranga tukishyura ibyo twakoresheje, ariko ubu ngubu twiyemeje kubafasha kubereka ngo ubuzima burahari burakomeza, nitukurikiza amabwiriza ya COVID tuzakomeza turiho na nyuma yaho, kuko tutazishyuza ngo amatike tubone amafaranga, ariko twe twiyemeje ahubwo gutanga ayacu ngo twipimishe. Nk'ubu tuzajya tujya muri sale buri wese yipimishije inshuro zose kugeza tubakoreye igitaramo. Turashaka kubitangira kuko batwetse ko badukunda, ubwo rero muri ibyo bamenye ko turi gukora uko dushoboye kose ngo ibyo twabateganyirije tubibahe. Turabakunda kandi tubifurije Noheli n'umwaka mwiza. Turabifuriza kubahiriza amabwiriza ya COVID, tukazaba turi kumwe na COVID yarakize, bakatubona tukababona. Urukundo badukunze kera ubu tugiye kurubishyura muri ino minsi ya COVID. Jean-Claude Hodari, urakoze cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe mugize uruhare mu gutuma abakunzi bacu bamenya ibyo tubabereyemo. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika. Mbere yo kurangiza amakuru ndibutse ingingo nkuru yari yagize. Umuryango wa Pierre Buyoya wigeze kuyobora igihugu cy'u Burundi uremeza ko yitabye Imana, yaramaze iminsi mike agejejwe mu bitaro byo mu Bufaransa, atabarutse afite imyaka 71. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu atahano ku Ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje Iwanyu mu Ntara hamwe na Mukbel Yabaro wafashije kubagezaho aya makuru. Mbashimiye kuba mudutega amatwi muri benshi kandi buri munsi ku migabane yose y'isi. Kuri mikro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukanya ni cya kiganiro cy'umuziki. Maze rero ndabashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe. Mugire weekend nziza.